Ndabaramukije bakunzi bacu, bakunzi bakurikirana Inyishu Media TV online. Ndabaramukije aho muri hose, mugire ati bwakeye canke mwiriwe bivana naho muherereye. Justement anje kubasaba imbabazi, ngiye kubasaba imbabazi. Eske ni imbabazi yiki? Ngiye kubasaba imbabazi bivanye yuko igikorwa cacu duhora dushikiriza buri munsi kwa gatandatu nticyashoboye kuranguka nk'uko biri. Nizere rero icyo tugomba dukore nuko magomba ndabasigurira impamvu cyatumye ibikorwa bitaba nk'uko bihora biba. Musanzwe ikintu gikomeye nuko mwebwe muri abafanzi b'umutima, kandi bamwe turadusoma commentaire zabo bakatubwira ukuntu TV yacu yifashe, ukuntu dukora. Murazi neza ko TV yacu ifise ibisata bibiri. Ifise igisata kimwe cikimenyesha makuru, kagira ikindi gisata ca filme. Nizere yuko hari igihe twigeze kuransa ikiganiro tuvuga yuko na bamwe mu bafanzi bamwe bifuza yuko bakina filme cyangwa bafite impano ya filme, vraiment ko bohagwa ikaze abakaza mu muryango wacu Inyishu Media, ko umuryango ukomeye, ni umuryango ukuze, ni umuryango ukundana, na madini, na bwoko, na rangi, umva turakundana tout simple mu majambo makingira ngo bamwe mu bafanze b'umutima barabizi. Mama igikomeye ni iki uri kuranyumviriza nuko ndiko nda insista cyane kuvyerekeye igikorwa cacu ca filme, hani kuri filme, ko urabona ko ibikorwa by'ibiganiro ndafise uwo dukorana ungarukira mu kibanza mpana aho mbanari yaragerageje vraiment gukoresha ibiganiro, kandi urabona ko ibiganiro byabandanye biko biraba, naho bahebi yake leader wacu mu gihe yaramaze afise ikibazo, ngira ngo ikibazo ciwe twese twari tukizi, ariko areka ubu dushima Imana, atongere kandi dushimire na bamwe mu bafanzi badufashije gusenga, badufashije gusengera, bakaba barakoze igikorwa c'igikundiro. Reka nawe turabashimire cyane. Dieu merci. Mina abahebi yake ngira ngo mwabibonye, abahebi yake buni muzima, ameze neza, ariko akantu nyene vuba nyene kazobashikira, sinifuze kuvugira ngaha kuko nkuru y'umwana isubira inyuma. Reka nsubire inyuma gatonya. Nariko mvuga rero filme yacu y'agakino k'ubuzima, ngira ngo abakurikirana season yacu, abakurikirana TV yacu y'agakino k'ubuzima, misi yose tupostinga chaque samedi tukezwa kupostinga episode nshasha buri munsi y'agakino k'ubuzima. Ariko urabona ubu nivyakunze ku mpamvu yuko ubuhinga ivyuma n'ibisezerana harabaye akabazo gatonya muri technique, bituma yuko wa munsi dupostinga filme yacu, episode yacu dukunda agakino k'ubuzima, bamwe ngo ni yama esprit, bamwe ngo iki, urumva ce sont des idées twagerageje kushira ahagaragara, tukerekana no muri dans la vie sociale, abantu ukuntu babayeho, abantu ukuntu babara, ukuntu abantu bishikira. Rero iyo episode muratubabarira abakunzi bayo, ntitwashoboye kubishikiriza nk'uko twama tubikora, ariko tongera kandi turabigeje yuko iyo episode ubu tuzoyisubiriza samedi amasaha ya nyene, samedi amasaha ya nyene yo mwijoro. Hanyuma nongere kandi no kubabwira yuko abakunzi bakurikirana agakino k'ubuzima, yuko iyo season y'agakino k'ubuzima isigaje episode abiri, mumva demi final na final. Ngira ngo mwarabonye ko byagiye birahindagurika mu vyerekeye amachangement d'episode yaraba, bahimyake kuri bahimyake inkuru ya Famba ya Jojo,
turagerageje kandi urabona yuko agiye mufuko rege turi kocha tugira featuring n'abakinyi bamwe mwagiye murababona nka Alvera Muhimbare mwaramubonye mubonamwo Jojo mubonamwo Famba nuko biri kuko n'umuryango waguse kandi dufise igikundiro kandi ico tuba dukeneye twebwe tugerageza tukagishikiriza yani kigakogwa nkuko biri rero nuko rero sizo yacu twirindire neza twirindire n'umutima twirindire n'urukundo twirindire n'igihababu twirindire n'igishika cinshi yuko samedi soir amasaja nyene izotegerezwa kugaragara gusohoka hanze kandi izoba ari demi final hanyuma final izoba twiransa indi samedi izoba ikurikira nuko rero ntari ngomba ndabashikirize kuko nivyari vyiza yuko twari kunuma nivyari vyiza yuko twari kubura kuvuga kuko mwebwe turabakunda cyane ni mwebwe turabasomera cyane ikintu cyose kibaye tegeza kugishikiriza tegeza kukivuga ibintu bikagenda neza nta mwebwe mukabona yuko vraiment mufise abantu ubona yuko abantu vraiment bafise umutima rero nuko nkaje manager wa TV Inyishu Media ico niyemeje yuko amafuti yabaye muri no mwaka mujanye na filme jange mujanye na ibiganiro bihora biba nuko bigiye guherana uno mwaka kandi umwaka uza tugiye gukoresha inguvu tugiye gukora cyane tugiye kwiyongereza umuvuduko mu gukora tugiye gusumvya ngaha nizere yuko bamwe badukurikirana ahubwo bazobe bari tayari na mainite bazobe bari tayari na voucher kuko tugiye gukora nyago tugiye vraiment gukora bazobabona ibiganiro byinshi babona amafilme kandi tutarandiriye nitwibagire n'abajya bifuza gukina filme mu bafanzi vraiment muraho ikaze biyumva wafise tana namwe muraho ikaze murabona ko filme igabanya stress iyo ukinye filme n'ingaburo igaburira la santé mentale ukaca usanga umuntu bayeho neza za stress zo mu miryango za stress z'ubuzima ziragabanutse kubera mu gihe uri kurakina filme rero nuko nacimitamwo kuba ndi muri studio kuvuga reka mfate umwanya nshobore gushikiriza ico nagomba gushikiriza hanini ico nari ngomba gushikiriza cyari ico anongeyemwo kandi no kucisha ko kajambo gatonya cyane bamwe twatanguranye na bamwe boba bonye ikiganiro kigomba guhera nuko imana ni nkuru Allah arakora ivya akora ni ibintu bitatahurise ku mwana w'umuntu kwa haraka ariko imana yamikora kandi imana yishura ku gihe yishura ku mwanya wayo ntabwo iteba ntabwo icegwa kandi ntabwo inyarusa ishugwa ku mwanya wabo amasengesho badusengeye abafanzi abasengesho basengeye umuryango wabahe byake amasengesho basenze abakolege bakorana muri kampuni ya Inyishu Media imana yaratwishuye abahebi yake ubu arashobora kuba ari umuzima ubu nimitende gusa nka twebwe abakolege biwe ni vraiment dufise n'igishika cinshi cyo kumubona dufise igishika cinshi cyo kumenya ukuntu amerewe cyo kumubona muri ya la vie yiwe yahoramo kuva kera vraiment mena dufise nka 90% y'ikizere yuko ababi yake azosubira kandi guhagarara nkuko jewe magaze gukora ibikorwa yahora akora ahubwo rero azorenza gukora ibikorwa yo yahora akora rero nuko rero nari ngomba kubabwira yuko abakunzi vraiment mukunda filme vraiment muratubera hagufi kandi muratubabara cyane mwari kuri micro na Niji Pro canke Frank amazina nahawe kwa mama nizere yuko umwanya tubanye n'umwanya mwiza cyane ndabashimiye cyane aho muri hose ni mwubahwe.